bakunzi ba Pam Channel TV kaze kandi mu kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko dukunze kubivuga, ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Kandi umutumire wacu no munsi ni Adelard Mugisha, byukuri yakoresheje Smart Mind arashobora kugera kure. Adelard Mugisha kuba muzi ndamuvuze muce mwumva amashirahamwe abiri Aza Fashion hamwe na This One Sports. Nivyo tugomba kuyaga muri jeunesse yiwe, ingene yatanguye, ingene ahageze no munsi ni aho agomba gushika. Bien sûr turaza kuyaga nibihe bigoye yagiye aracyamwo, ariko arakomeza. Uno munsi ni Adelard Mugisha, abari mu gisata cha sport baca bumva wa mujene yambika abakinyi, yambika abarongozi mu mafederasiyo atandukanye y'umupira w'amaguru eka no mupira w'amaboko n'ibindi bisata. Rero reka tuyage nawe atuyagire intango ahageze n'ahagomba gushika. Kaze mu kiganiro Smart Mind. Yes, kaze kandi bakunzi ba Pam Channel TV mu kiganiro cyacu Smart Mind. Nkuko mubibona uno munsi cyatse kuyaga n'umusore kiri muto nkuko mubibona, ariko amaze gukora business abantu babasaza bifuza gukora cyangwa bamwe bifuza gukora bitakundiye we biramukundira. Rero reka nakire mu kiganiro cyacu no munsi ni Adelard Mugisha, asanzwe azwi nk'umurongozi ekaba ari n'uwawe yashinze cyangwa yazanye marque yitwa This One Sport. Nivyo reka tuguhe ikaze muri Smart Mind. Merci beaucoup. Imbere yuko twinjira muri yo business yanyu mukora, nshatse kwanza usigurira abarundi kuko ari abantu benshi bamaze kubona abakinyi bambara n'abandi bantu bambara ntibamenye iyo bikorerwa n'ubikoze cyangwa n'uwabizanye. Adelard Mugisha ni Adelard Mugisha ni Murundi, avuka mu muryango w'abana babiri kabagira kabiri. Narize amashure mato nayisumbuye na université, ariko icyumviro canje kuva nkiri muto namye nifuza kuba Adelard nyawe, Adelard ninde, Adelard ego. Ntihenze nari muri secondaire, muri seconde niho hazi icyumviro cyo kuntu ushobora gukrea marque. Kiraho nyene utubwiye ati wize amashuri mato abariko baradukurikirana baca bashaka kumenya amashuri mato wize hehe, secondaire wiga hehe, université wiga hehe? Amashuri mato bwa mbere narize mu Ngagara. Ndava mu Ngagara hama ndagenda imakamba bivanye n'akazi k'abavyeyi banje. Nibaza yuko niho ni 5e primaire, ariko turagaruka secondaire ndayiga lycée du lac Tanganyika, niho nashoboye guhereza secondaire. Nkiyera secondaire niho nashoboye gutangura gukora amasoirée, amadefilé de mode. Niho nazi icyumviro cyo gukrea marque yitwa Aza Fashion na maison Aza brand. Niho icyumviro caje aho ubwiheza secondaire kuko nicyo naciye nkora. Byari bigoye cyane gutangura, abantu banci intege, byari bigoye umva ntuzi ivyo urimo, ntuzi ivyo uriko urakora, ariko nari mfise inyota yo gushobora kugira ikintu ciwanje. Vyansaba uburyo bwinshi, ariko nabwo nari mfise nta sponsor nimwe nari mfise. Ariko iyo uriko urakora ikintu ushaka, iyo uzi ikintu ushaka nico wipfuza, reka ngire ngaho gatoyi abajoni biwacu nibaza yuko shaka ndabiri banga ni kumenya nico ushaka nawe wipfuza gushika. Umaze kumenya urahejeje secondaire, uratanguye Aza Fashion, urinjiye muri modeling. Wayisanze nukuri byari bigoye cyane kuko sinibaza ko ntabwo naronse akanya ko gushobora kubwigwa uko bimeze. Nagiye mu bintu nta muntu nigeze ntukamanura. Reka shimye n'umuntu yitwa Andrea Kakizimana, nibaza ko ari umuntu yandi hake, niwe muntu vraiment yashoboye
ampanura yamba hafi yagira iki impanuro yarongora umuringa nimuvye mangiye imbere ati vyogenda uku ahari hose vraiment muhezagire cyane gose ari mu bakunzi ba Smart Mind nizera ko ubutumwa bwawe bushikiye yego cyane ico gihe ndakora ndatangura rugamba nderero cyane gose rwarero cyane gose kuko nakoresha ubuvunje cyane gose nibaza yuko natanga amafaranga 40 y'amafaranga abantu bose bashobora kuronka niyo watangura aho turacari ngaho kwanza details zimwe natanguye ndazi ko ziza kuba ndende cyane kandi ziza kuba izakamaro ku barundi baza kudukurikirana reka tubwire kwanza ikibazo wabonye muri structure mu Burundi uvuga ati ifo konzana ikintu gishasha nza guhindura byari gihari n'igiki washaka guhindura ikibazo twabonye muri modeling y'u Burundi twashatse no gukemura nibaza yuko icambere cari uko twebwe nyene iwacu twambara ivyacu nico kibazo kuko twambara impuzu zivuye hanze y'u Burundi hanze ya continent Afrique biragoye cyane rero ico nico kibazo cambere twashaka gukemura niyo ndoto ya mbere yo gukora ivy'iwacu kumva yuko wambaye impuzu yakozwe n'umurundi tushe y'abarundi icyumviro c'abarundi ico nico ciyumviro cambere hama uragize ico ciyumviro uravuze ati ifukuro yuko tuzana icyubi by'iwacu aha ivyo wagomba kuzana warabironka kuko ndaza detectement cyane muza matière première byagenze gute nibaza yuko twebwe bwa mbere na mbere ngaye Burundi wacu turabifise ariko byinshi materiel dukoresha zikura hanze y'igihugu urumva ko bigoye cyane ariko hanyuma tukabikorera ngahe wacu none mwebwe murahejeje ishure muratanguye modeling muhuye niyo byinshi nkuko bivuze biva hanze taraboroheye cyangwa byaciye biba ngombwa ko nawe uje hanze cyangwa urondera hanze kugira ubizana ntivyatworeye cyane kuko twarakoze amaventure niko vyita aventure turagenda mu bihugu tuzi bitari bike basanzwe bateye imbere cyane hama turagira ama recherche hama turabona tukabizana ngaho iwacu ikintu cya mbere mwabonye muca mwifuza kuzana gushika no munsi mugikora ni ikintu cya mbere twabonye twifuza kuzana gukora ngaha mu Burundi nibaza yuko kuri jewe nk'icyumviro canje nibaza yuko ntaragishikako ego ndacakora nk'abandi ariko no munsi urafise as a fashion urafise na this one sport shaka utuyagire rero aho hantu as a fashion na this one sport bikora gute as a fashion nibaza as a fashion kunikora ikora ni maison de production de couture ikongera kabana brand made in Burundi turakora impuzu turagira hari rwaruka rw'u Burundi rujejwe kwiyumvira ibicapo bigiye bitandukanye ruri muri as a fashion ego na message bifuza gutangwa nibaza niho kazi kabo bakora hakabona abandi nibaza yuko no kwita bakora impuzu bashona hari abazanye yaba designer n'abashona impuzu namwe mukaba musanzwe uri mu designer twaba designer ariko nibaza yuko ikintu twazanye kugira ngo gifashe urwaruka kuko urabona yuko ubuzi ntibugitangwa muri leta nibaza yuko uburyo si kirenga ariko nibaza yuko umuntu wa mbere afise amafaranga kuri nosi no umuntu yikorera ivyiwe natwe nivyo twashuje kuzana hama tukabikora ukoya hama uratubwiye nka as a fashion this one sport nayo ikora gute this one sport nibaza nayo nurundi rwaruka nyene rukora ama design ya ma equipment sportif kuba client bacu niyo rero tuko turavuga modeling ni gaki abantu biyumvira ko meme les équipements cyangwa kwambara amatunuze navyo ça fait partie icyo twavuga nk'imideri justement ego nibaza yuko tugiye kure cyane mu mwaka uza turafise azoba ari soirée défilé de mode y'ama équipement sportif gusa ego rero kuri ivyo woye yo département y'équipement sportif nibaza yuko irakomeye cyane ngaha mu Burundi wacu kuko nibaza yuko kumva yuko équipe nationale ishobora kwambara impuzu zikozwe
ari icyumviro c'abarundi c'abana b'igihugu tumenyere abazungu cyane cyane biharimo intambanyi nyinshi cyane gose. Shaka kwanza utubwire utaraja mu ntambamye utubwire Liswan Sport rero izo equipement sportif zikogwa ziba conçu nibaza ko zikogwa n'urwaruka rw'abarundi muzikora gute bigenda gute kuyo atubwiye as a fashion dusigurire na Liswan biracagoranye cyane kuko ivyumviro ni ngaha ariko impression ibera hanze y'igihugu ibera murambika ibicapo hanyuma bakaduhereza bivanye nuko tweni turashobora gushaka kuri yo level yo gushobora nta manufactory dufise mu Burundi kuko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi ariko nibaza yuko petit à petit ariko igihambaye nico nyene donc mwe mutanga le design hama abanyamahanga bagafyatura juste ntibaza ko nico gihambaye ego hama kwisoko murabicafye murabisohoye kwisoko ngaha mu Burundi bica bigenda gute parce que là je trouve as a fashion ni marque made in Burundi muba muko murakrea na Liswan naho idafyaturira ngaha ariko bari gicapo cyavuye mu rwaruka mu Burundi hama kwisoko bica bitanga iki kwisoko bitanga ikintu kimeze neza kuko nibaza yuko iwacu ni naho ngira ngo ushobora gukura impuzu ya sport y'igihugu cacu cyane ikintu cya sport cerekana Uburundi iwacu niho ushobora gukura ego hama kuri kwisoko biragoye cyane ariko biroshe cyane gose cyo kuvuga aba clientele ama equipe ya sport canke abakunzi ba sport barumva ko bashobora kugura ko par exemple ari nka marque umuntu ashaka kuvuga ati jewe shaka iyi marque kubera izwi ari y'umunyamahanga yamaze kubaka amateka ugasanga arashobora kuyirengagiza est-ce que turamaze kugira kuri iyo ntambwe yaho marque ikomeye y'umunyamahanga umurundi ashobora kuyirengagiza akambara Liswan Sport ego ico kintu vraiment reka nshimira abandi bamwe baradufata mu mugongo baratwitaho baradushorera kuko nibaza yuko nibaza ko ari na marque ya mbere zimbutse uravye izana ikiza Adidas n'abandi nibaza ko twebwe tuzimbutse cyane ego turagerageza tukakora en fonction urabona population uri kuraba abarundi amikoro ni make cyane rero turagerageza ku buryo na wa muntu wa hariya ruguru ashobore kuronka impuzu yambara imeze neza nivyo rero dukora tubikora ukoye dukorera abarundi naho turabarundi niba urugendo ni rurerure cyane gose ariko nibaza yuko bizota bifata inzira mbe muri ivyo byo kurungika hanze canke ama design nta bindi bikoresho canke ibindi bikorwa biba ngombwa ko murangurira hanze kugira muzane ngaha mu gihugu nego birahari amashini yo tuyakura amatisu yo tuyakura n'ibindi bikoresho bikenewe ibikoresho presque nka vyose tubikura hanze ego shatse rero ikibazo ndabajije kugira uriko aradukurikirana yumve ko hashobora kuba hari akarusho mu gihe uzane nk'ikintu nk'icyo kiba kije gufasha abakunzi ba sport cyangwa abarundi muri rusangi hari akarusho muheza mukagirirwa mu kuvyinjiza de douane murazi ko bigoye aravuga ati ivyo bintu biragoye de douane mikigorana mwebwe bice bigenda gute twebwe uko bigenda turagerageza kuko ikintu ukunda uracitangira ubwa mbere na mbere hanyuma ugatanga produit imeze neza nibaza yuko umuntu yakunda ikintu aracitangira n'ingufu zibe zose kuyenda donuma navyo nibaza turatanga ikore natwe ariko twongera dusaba leta bazo tugendere baraha ivyo dukora hanyuma nibaza yuko nk'ubu nko kunyiza ibintu by'amashini biratugora ngaha mu Burundi ariko uri kuraraba nyakuba mukuru igura tubwira ati twikorera ibyacu hari undi rwaruka ruko rurakora kandi nibaza yuko dukoresha uburyo bw'iwacu turacari bato ariko badufate mu ntoki badufate mu mugongo twebwe nta mafaranga two turabasaba ariko badufashe
batworohereze mu tuntu tumwe tuba dukeneye cyane gose. Aho rero turiko turayaga tumva ko umengo ibintu byose birera, ibintu byose bimeze bien. Byukuri ibintu byose bimeze bien ga Adelard. Nta challenge muhura nazo, nta nambamye muko murahura nazo muri kino gihe. Nibaza yuko challenge ni nyinshi ariko nibaza yuko iya ata challenge hari nta réussite yohaba. Ahubwo challenge ziza gukomeza umuntu, ziza gutuma umuntu agira izindi nkomezi zidasanzwe. Kuko nivyo bituma umuntu ashobora kwiyumvira cyane. Nka jewe nka Adelard, challenge zituma niyumvira kure cyane aho nahora niyumvira. Kuko problem ije uca wumvira solution niyi. Ego hamaje solution kenshi ndayitora muri ayo ma challenge, niho solution ndayironka cyane. Ego turavuze deja turumva ko hariho ntuziya zibiri aza fashion na list one sport kujera ivyo bintu. Mbese challenge ya mbere kwa bakozi, nshatse kuvuga abakozi izo societe zibiri uri umuntu umwe ucu zitunganya gute? Nibaza yuko ikintu cyose ni mu mutwe, kandi ndacyari muto, nta myaka myinshi mfise, kandi nta muntu ngo akora ari wenyine. Biragoye cyane ariko utegereza kuba ufise abantu mukorana, abantu ushobora, niyo abarundi nakubarira, hari aba jeune je nazanye icyumviro nka fondisa effort, nkazana ibintu biriya, hari abantu baje gukora gusupervisa kugira iki. Ego aho rero tuvuge challenge na mu buryo bw'imitahe. Urabona abarundi benshi nk'ubumwe muko muriyumvira kwagura la marque made in Burundi, mukabikora mwitanga. Hari abantu benshi baca bimvira ati Adelard urafise umutahe, urafise abariko baragusapotinga. Est-ce que iyo mentalité wowe ikubwira iki? Nibaza ko iyo mentalité jewe kuri jewe ahubwo biramfasha, ariko nta mutahe munini ntuba naratanguranye. Ariko uri kuraraba ni naco kibazo abarundi benshi bagira ngo gutangura business ngo bisaba umutahe. Ntabwo bisaba umutahe, gutangura business bisaba umutwe, hama bigahama ugashobora kwa abacha bavuga ati zo ni discours z'abantrepreneur bose muri kino gihe. Si discours z'abantrepreneur bose, ariko ndakwa akaroro kafi cyane gose. Ona irigira imwe yo amafaranga 500. Iyo ufashe amakajya kantu kamagi kayimwo amagi 30 rumva irigira imwe uza gusanga rigurwa amafaranga kajya kantu kose. Urabona yuko ni ibihumbi 70 ingahe. Rero ufashe uza gusanga watanguranye nk'umutahe, urabona ama 50. Ego kwa usanga ngutse 10 ku munsi canke 5 ku munsi. Wungutse 5 ku munsi, ayo ni amafaranga ushobora kuronka. Hama musomene usoma amafaranga ya musomene. Okay. Mu kwezi reka dufate prenons 30 000. Dufate 30 000 ku semaine. Mu kwezi bufise 120 000. 120 000 mu mwaka ubusomera ngahe? Muri urenga w'inyungu. Abo wakuye amahera uhemba umukozi iki byose ca wumva ari amahera. Mu myaka ibintu utangura business naho twihendera. Eske ni bangahe abarundi abajene b'u Burundi umwana yavukiye mu Kinindo mu Irohero hehe yo shaka kwivolonta kuja kudandaza amagi? Reka ndakwereke ntacu. Fata urondera umwana ayagutembereza, ha umuhembe igihumbi ku munsi barahari. Eske ni bangahe bavyumvira yuko boja kugurisha amagi? Ni bake cyane. Est-ce que iyo ako karoro uduhaye kari refera kuri wewe? Cinja kuri jewe rero nakantu bon ni nashaka ni gicapo wagomba kuduha, nashaka gutanga nariko baraturaba. Je natanga amafaranga mu wese wakora 40. Natanga ushoni impuzu zibiri. Watanga ugurisha impuzu zibiri zonyene. Genda ugure tissu kuri avendo la mission imetero 3-4 hamuje kumutayira gushonera. Nuko natanguye. Adelard turumvise
parcours yanyu ivyo maze gucamwo n'ivyo muriko murakora deja uno munsi abarundi sinzi bashobora kwibaza bati none uyo muntu ariko arakora uko onye n'ikihe kintu uno munsi ashobora kuba yishimira ashobora kuvuga ati je muri business y'impuzu cyangwa yo kwagura la marque made in Burundi n'igiki kintu maze kwishimira ikintu cyambe maze kwishimira cyane ni nkuko ushobora kumva igihugu kikakwizera cyane cyambere na mbere kikanyizera narashoboye ubwa mbere na mbere kwizerwa n'amafederation atandukanye ngaha mu Burundi twavuga nka federation football athlétisme basketball comité national olympique kuko ni narashoboye gushobora gutanga impuzu bashoboye kwambara muri Jeux Olympiques yabereye Tokyo cyo ni ikintu cyambere gikomeye cyane kandi urumva ko ari ya marque yego bon ni honneur kuri jewe cyo ni ikintu cyambere na mbere kumva yuko nashoboye gukora kugira contribution muri ico kintu baci bananyizera no Jeux Olympiques bazogenda muri 2024 ni jewe nta wundi muntu contre baramaze kwiguha cyo ni ikintu urumva kiryoshe cyane kumva ko nyizera félicitations merci beaucoup yego ikindi kintu nashoboye kwizera nuko nashoboye kuba élu nk'umurundi marque yanje ya fashion muri novembre le 26 nzoshobora kuja guparticipa muri Ende nzoja muri Ende muri festival nibaza yuko ni festival abanyafrika turi 8 gusa mva nzoshobora kuja guserukira igihugu muri Ende njanye igitenge yego cakote uko cyo nakoresheje ico gihe nakoresheje mu cakote urumva niteka kuri jewe yego niteka kuri jewe niteka no ku Burundi mva biraryoshye cyane gose nkiyo nibaza yuko niyo réussite kwanza ya mbere kwanza nuba nashoboye kugira kuba yuri twari benshi abantu bashika 200 na mva yuko ari ikintu gikomeye cyane kuri jewe biraryoshe wumvise iyo success story ashaka kumenya nawe ibanga rya mbere nkoresha jewe nayivuze au début ku muntu ari wese ashaka gukora business ashaka kwiyumvira gukora ivyiwe antuka twese twavutse gutandukanye twavukiye mu miryango itandukanye ariko ni kumenya icuri ndinde shaka iki nipfuza gukora iki nipfuza gushikayo aho vraiment iryo niryo banga ry'iwanje nkoresha ego nkama uratubwiye ibanga ryawe arabaca bavuga ati none kuva utanguye kurikoresha ntizahe strategie wagiye urakoresha ushika ugere kuri iyo ntuze strategiquement iyi ntambwe ya mbere bigenda uku intambwe gushiraho novuga gushiraho imirongo narengwa kugira ushike ubahe ushike kuri ya ndoto yawe ushaka gushikako ikintu ca mbere ama strategie nkoresha jewe ubundi kuri jewe nibaza yuko iyo uri kurakora ikintu uri kurakora business hariho ivyumviro hariho ama question tugoza kwipoza wenyine en tant qu'entrepreneur hanyuma ukiga eske iki kintu ndiko nkora iki kintu ejo nzoshikahe blocage ni yihe obstacle ni zihe umaze kwiga ivyo bintu vyose kuko ushaka kuja muri business utaragira plan y'ikintu ca ushaka hanyuma kuko nibaza ko nta mu businessman yifuza gukora ahomba utegerezwa kwiga ku ntango gushika hariya kuko nta muntu uwora niyo uri kurubaka inzu uratangura ikibanza ukagira fondation ikitusa ukaduga rero nshaka avant yo kubaka inzu utegereza kwiga detail par detail iki kandi n'ibintu ukora wese apana ugenda mu kintu kakijamwo wenyene ifo kuja mu kintu n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe wose bwose eka vyose hanyuma zogishikamwo hari byinshi dusamaza jeune kuko kandi hariho une tranche d'âge hariho imyaka udakoze bidakunda utiyumviriye bidakunda hanyuma ugaheba ibintu canke biriya ugaheba gusamaza nta mu entrepreneur asamara canke umu entrepreneur mu visionnaire n'umuntu
araba kure cyane hashoboka. Ntushobora kuba uri umu entrepreneur ujya mu bintu bitagira ikimazi, oya, ahubwo umwanya munini cyane no kwiyumvira, ufatwa muri kuriyumvira. Hari abitangwa abasazi ngo uzuha gusara, ngo uzuhavugira iki, ariko iyo ufashe ukiha umwanya ukitahura uriwe, hanyuma ugashika ku ntego yawe, kuko ikintu kiramba uragifatira umwanya. Ego. Urakoze cyane Adelard kuri aya majambo meza n'ikiyago cyiza turiko turagirana namwe bakunzi ba Smart Mind. Nizera ko kuri bino bintu turiko turayagana Adelard muko murahakura ikintu gikomeye cyane bivanye n'icyo mushaka gushika ko. Urumva ko yatanguye ari umunyeshure, uno munsi ageze aho yambika abaserukira igihugu mu mahanga, kandi bikamuha umusaruro. Uno munsi nawe arishimira ahageze. Nicyo cyifuzo cyacu, nuko namwe muriko muradukurikirana mushika kuri iyo ntambwe, aho indoto yanyu ibabeshaho ikaba ukuri mu buzima bwanyu nkuko Adelard biriko biragenda. Reka tujye muri wa mugabane wa nyuma w'ikiganiro cyacu, ari wa mugabane wa fire questions. Kaze kandi Adelard. Muri fire questions ni kigabane aho tubabaza ibibazo bibiri kandi mugacishura mudasiguye cyane. Ikibazo cya mbere ni ikihe kintu ushaka gushika ko ukumva ko uri satisfait? Ikintu cya mbere nashaka gushika ko nkumva ko ndi satisfait, ikintu cya mbere cyuko jewe nyine Adelard kumva yuko hari abantu bazoshobora kubaho amafamiye, bakamvuge abantu bose bakabishwaho n'umugambi wanje n'icyumviro canje, aho nzokorerwa cyane rwose. Turumvise cyo gutera satisfaction, ariko uno munsi shaka kumenya umuntu akwinspira mu buzima bwawe nka Adelard. Nibaza yuko nkuko navuze nguma ndabisubiramo, kandi umuntu ashobora kunyinspira mu buzima bwanje ni Mugisha wanje. Nawe yambwiye rya jambo ati umenye icuri nicyo ushaka, nicyo wifuza gushikako. Nibaza ko umuntu yamaye ikintu gikomeye cyane, yamaye ijambo rikomeye, ijambo risigura byinshi. Ugiye kudevelopa ayo majambo atatu asigura ibintu bikomeye cyane. Ego. Urakoze cyane Adelard kuza twebwe mukaduha umwanya wanyu muri Smart Mind kuri Pam Channel TV. Icyo twifurije ni kubandanya gutera imbere mu bikorwa byawe, haba muri Aza Fashion cyangwa muri This One Sport. Ukomeze mutera imbere kubw'ineza y'igihugu na benshi. Ni kuri ndabashimiye cyane namwe mwanyemereye mukantumira, nongera nsaba abarundi n'abanyamahanga bakurikire Pam Channel TV, kuko nibaza yuko namwe muri mu bantu batuma twebwe abikorera ibyacu, twebwe abantrepreneur dushobora gushika kure, ijwi ryacu rigashika kure. Nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane, natwe mwatwitura n'ukuri murahawe ikaze cyane, imiryango iruguruye. Murakoze cyane. Karibu kandi muri Smart Mind. Merci beaucoup. Merci. Murakoze namwe bakunzi ba Pam Channel TV. Turizera neza ko tumaranye igihe cyiza mu kuyagana Adelard, mwashoboye gukura mu bintu byinshi bishobora kubafasha kubw'iterambere ryanyu rya buri munsi. Dusubire kandi duhure mu ndwiza mu kiganiro nk'iki, twatumiye uwundi muntu ashobora gukomeza kubatera intege mu byo muriko murakora. Murakoze, gumana na Pam Channel TV.